bro ko rasubiza inyuma umuziki w'u Burundi kabisa wewe kubuzana abartiste bakomeye mu gihugu cy'u Burundi nibisigura ko cyucinyiza bene igihugu twe turi bene igihugu kiri kunimwe ni igihugu Double J nimwe ni igihugu MB Data nimwe ni igihugu tureke swate tureke nabo urabizi ko novuga yuko na Dramatic burya yasubiye inyuma kubera DJ Pole haramenye imbere yagize ikibazo ariko turabona harimo amenye barayasubije uzogenda umubazi Sashobora umubaza ati warayasubije ko Jembo narimo kandi uri kurambira kata yari hariya imenye imbere nigeze mvuga ni wabivuga kandi nta na rimwe ryapfunitse uragenda umubaza ati DJ Fernando we DJ Fernando uzomushyira umusigati cyumwe ati DJ Fernando toro dusangira umusigati urabe kazobuye Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. It's another day, another chance, another blessing, another good vibe, another beautiful day. Kuana now. Yes, people then call me. So boy called Mr. Brock and the first coming from each of the party and aka Metri Poliva. Yes, bakuzi bakamu TV nkuko bisazo twabazanye wa muji wanyu mwakunda cyane abadusabye ko tumugarukana Rwanda twamugarukanye kugira tuyagiye ibintu bigiye bitandukanye ntarabarambere kamanze ashimwe wowe yahise no kurikana Akamu TV. This is home of industry nando zo kuri ibiganiro bitesa nando kuzakora ibintu biryoshye biri top atari ngaha man ewana ndugusaba ukore subscribe nyuma utarabikora ugire commentaire uduhe courage tubone ibintu tuzoguha mugihe twakora ivyo ushaka ushime mugihe twakora ivyo udashaka naho ushiremo aga commentaire tuvuge ati yes kwiye kosora ngaho gatwaye ibintu biri top ibintu bitesa sana yes dushime Imana cyane duskaje nkukwezi kumubwira tuheze umwaka by the way namuntu atobishima kuko tuba twaciye mu bintu byinshi tuba twarahasorinze bikomeye bane gira dushike kuri zino tariki naho benshi bagomba baducika bagomba bitsa Imana gusa Imana ndikirarinda basigaye kugira baguma ameze neza. Yes ngomba kubarambira no munsi sumuji MCYT from GTG from Gitega to BJ. Yes. Welcome GTG. Merci beaucoup. Yeah. Ndakuramuje cyane. Kabisa neza. Twe tumeze good man. Reka ndamutse abakunzi ba Akamu TV nababwira ati nabantu banje kandi nabakunda cyane. Kabisa. Ama bagire subscribe. Yes. Jeme commentaire kandi barabizi yuko partage yo nico kintu ca mbere. Partage kiganiro wagikunze kugira ngo gisangize n'abantu bakimenye. Uje no muri commentaire wandiki ushakane bakuzanire anovuga ku Akamu TV. Yes. Yes bimeze neza cyane. Twe nitunanirwa. The big M's of the town je wa hano hose ngeze nshaka the big M's kabisa town kabisa. Twayirukana mu misi yeze twabusanze Igitega bwarana wamanutse muri BJ uravuga ati reka nkubitiye muri Akamu TV ndabahe big up thanks bro asante sana kabisa. Ibujumbura kiasi kuno munsi nike kintu wabonye cyakuryoheye imeze gute? Ibujumbura nakintu nakimwe kiryoshye kiye kireze ko dutonda imirongo nibyo zaza guturega Igitega urazi jewe mu bintu nateguye nshobora kuza kuri Bujumbura ata modoka mfise kabisa ukuri aho ko sovuga ngo ndiko ndabivugira ngo kuri micro oya je na projet mfise kuza kuba mu gisagara ca Bujumbura ntafise déplacement kubera cyabiragoye cyane irizuba riso imvura niso ewana ibintu byose ni so sana ibintu byose ewana ibintu vyabaye ndase me amazi mu misi yari yabuze Bujumbura iwanyu twamazi wapfa umva urayidumbamwo mwebwe ajya muyabuze mu kubita mu mwonga kido ewana habari hafi wimyabya mu mwonga gusa no kusanga hari utuntu tw'umudugo nyene muri hoho nta indi sirago iri hari amatara twebwe ni boku mwebwe no buri kanya turi no mu kiganiro ubona cyiza nite katika jina la Yesu yo yagiye umuntu akubesha Gitega ni nini ivyo zo ruvuga ngo muri benshi Gitega ni nini kandi cyane we ari ahantu tarashika oya usidahaza umunsi nzokuzana uzohatembera hamenye kabisa nawe vuba tuzoba turi kumwe kabisa. Tuje kuri kote ya industry ari navyo byatuzinduye ari nayo domaine yiwacu bimeze gute muri rusange turaheri wanyigiteka hamatwi manukire muri town industry entertainment y'umuziki w'u Burundi muri rusange imeze neza
meze neza ruguru niho hava abaririmbyi tuba dukunda mwaka kanya nta kindi kintu novuga ruguru niho hava abaririmbyi tuba dukunda mwaka kanya ego novuga yuko ruguru ni papa w'igisagara ruguru niho haduha abaririmbyi dukunda ruguru niho haduha ibyo dufungura ruguru haduha byinshi hatariho mu gisagara ntihabaho kabisa yeah no kubera ko abantu benshi baba bagomba kuza mu gisagara batagomba kuba ruguru shaje na projet yo kuza kuba mu gisagara mfise kwanza naho mba ni mu mujyi mugabo wacu no musi waje naje oya nasimye ni uko uvuga ati ngoma mvi Gitega nsimbiye mu Rwanda cyangwa nsimbiye muri Kenya cyangwa nsimbiye muri Amerika ubwo buryo bufise ejo nzosha subira ngaruka i Burundi nasi urabisa kabisa twigiye nuko Igitega mino misi nyene iyi misi vuba cyane ariko arategwa ama consent yo nshaje bakomenya yari neza n'abazoyakora cyo gihe ni nako kanya kugira utubwire ibyo nido ryavyo eske bimeze gute preparation y'ama concert bega abanyagitega iyo concert bayiteze gute bega iyo concert azoba ari abandi iyo ni concert yitiriwe Jimmy Consent Jimmy niki Jimmy novuga yuko ndayiti zone ni zone urumva ni entere zone imeze gute ni zone cyane uko uvuga ati nuko novuga centre ville sivyo basi reka tuvate nka rirari ego reka tuvuge kare muri rirari sivyo novuga yuko ni giteramo cy'umuririmbyi DJ Fernando yiteguriye ugiti ciwe oya novuga yuko baramurisha azobaje ku kazi DJ Fernando avuye muri Amerika fira ya mbere izobera igimbi Amerika mumbabarire yari Dubai avuye Dubai fira ya mbere cyo ya mbere azoyikorana bitwa igimbi Gitega abanyagitega barahazi hari n'abanyabujumbura ega kwanza n'abanyabujumbura babaho abantu mwese muri Bujumbura murabaruguru murahazi oya n'abantu bavukiye ni bake tuja ngo yari Tanganyika bega ndakubaza kuvukira ahantu niho mamoko yawe oya wewe nkawe uri umunyagitega urabizi kabisa urakoze proud yavyo me ya urumva ukuntu biteguwe no kugukurikira ni consent y'umugabo bitsa umugabo azwi cyane bitsa umusirimu mu boss Gitega size mbere unaburavye se ntomenya kare n'umuboss arabaza n'ivyunguka kabisa turamukora ikirori cyateguwe na Iron Bar present kabisa na kabare kuwo mugabo uwo mugabo nawe akaba bamwita Eric Maître ico kirori kikazoba kirimo DJ Fernando kikazoba kirimo MC White ewana hakazoba harimo no bitwa MC Makaveri hakazoba harimo no DJ akomeye kandi ari no mu DJ wa Fernando ari we DJ Kajya The Hunt no DJ wa Fernando sagatani byo waruzi oya navyo hazoba harimo Limande hazoba harimo abantu bitwa nka bacwenge abantu baririmba live sivyo hazoba harimo novuga Kiago Reggae Music hazoba hari umuririmbyi abizi cyane upcoming bitwa Dakin Music hazoba hari n'umukomedi bitwa Maswing Lo Comedy hazoba hari abantu benshi abaririmbyi benshi bagiye baratumira nyene ibintu bizoba biri ku rwego rwo hejuru kabisa no tugire twikiri nyene kuri uwo muhungu kuva muri Wirova Musika hariko haravuzwa indirimbo yari yahuriyemo na mugenzi we batasanzwe bavuga rumwe ukakanya ari we Gusto bari bayikoranye umwirabure w'umuririmbyi wa mbere dufite kabisa n'indirameze indirimbo yakoranye na Alvin Smith akakanya twiko turavugana indirimbo kaba yagiye yamaze kusha hanze mugabo abona amasana afisi bijya bintu nka MC White mu artiste azi vyinshi ndavuga nko mu influencer ko uzi vyinshi muri music ndabizi iyi entertainment uzemwe vyinshi cyane eske bijya bintu wavyakiriye gute kubera iki indirimbo yasohotse wibaza kubera ko yasohotse kubera iki mu gihe bari bara soyo original yayo ku ruhande rw'uwanje novuga yuko
umuririmbyi Alvin Smith yarabajije abafana ati ndayisohore canke si ndayisohore nabi bice byinshi bamubwira ati sohora umuzigo nawe ibintu yari yabemereye kazoyisohora yabishikanye yayisohoye kubera ko indirimbo nawe ikuramo amajwi ya indi original bukifise rero hari igihe usanga yayipostinze kugira ngo asubira avugura bizi ko entertainment biba bishakirwa kuguma ku marezo sosiyo cyane kuguma wibranding kabisa kuguma muri trend kabisa birafasha cyane nuko ntaraja kure ngende nihanganisha umukomedi dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi nuvuga yuko yagize accident mu minsi iheze tumwihanganishe cyane ndabizi azokira kwanza yarakize kuko bimaze gushika ababo ngari kumwe bose bakitaba Imana ukarokoka bari Imana yonyene kabisa hari abantu benshi batamuzi ni mutima no komedie ndamwe ati ahanari yihangane nizere ko washitse no kumubona mukubitiyeko cyase ndashika ndashobora kuzoja ejo binkundiye bitankundiye naho urumva bizi twebwe yego kabisa nuko indirimbo tubanze ko indirimbo yacu indirimbo yagiye hanze nka muswahiti mu journaliste mu influencer mu createur wa ma content indirimbo wayumvise utawa yakiriye gute la différence ihari entre indirimbo ya mbere yasohotse n'iyubu Mugiye narakubwiye indirimbo irimo ijwi rya DJ Fernando na Melanin Boy indirimbo ibirenze tureke byo gushikuza iyo ndirimbo ibirenze musumba ko kumva indirimbo irimo DJ Fernando gusa canke indirimbo irimo Melanin Boy gusa nshatse kuvuga yuko ayo majwi abiri arafite ukuntu umenga arakonektana yo nyene arinjira namwe bigatuma indirimbo iryoha gusumba bica byumvikana ko aho mba nashatse kuvuga ko indirimbo yasohotse irenze gusumba iya mbere kabisa gusa umwe wese afite uko abona ibintu je niko ndabibona abafana nta beef kabisa twibandanirize nuko hari igiteramo cyabaye muri Belgique muri Belgique cha Bifeso Ndofo na Mona Warda igitemo ariko baravuga cyane kari Mona Warda yatumye gihomba navyumva bimeze gute nka muswahiti nike kintu bizi nka wewe ushobora kumbwira gute umuririmbyi wo mu Burundi ukuye mu Burundi ko aza guhombya igiteramo kandi akarera ari ukazi wowe uvuga igitega akarorero uyu mu artiste ibujumbura ndamuduganye igitega isigurira ukuntu igiteramo canje cyo homba nka camvuga ngo ni mu artiste kanaka yagihombeje kandi ari je nitegurira media zaho hantu ari je ntegura promotion ahubwo nije nahombeje show bene nibo bayihombeje uko bivugwa none bifesi mu binyamakuru no mu byo yanditse yuko ikintu cyatumye show yakiye bimura ahantu show ibera uno munsi baraha sivyo byatangwa guhindurwa ngo kuva ku munsi wa gatanu none ku munsi wa gatanu hinduye show inshuro zibiri ugomba samedi bazoce baza ikindi naco ahantu bagiye hari kure y'umuji ahantu bigoye abantu ko bahashika urumva yuko aha ni ku ruhande naho nyene rw'iwanje urumva yuko nta kintu na kimwe cyotuma kivuga yuko Mona Warda canke Mokenzi yaba yarahombeje show bavuga yuko ico ni ncitwazo cyo kwimadiri abaririmbyi b'abarundi ico ni citwazo cyo kwimadiri abaririmbyi b'abarundi ndagisubiremo kabisa kandi ukabikora kuko yuko abategura ibiteramo hariya ku mugabane wa Burayi abacancene barabatuma kabaririmbyi b'abarundi bariko baravuga yuko atagiteramo azosubira gutuma ko umuririmbyi w'umurundi niba tamutumako hazuza abandi babatumeko byo bisanzwe hari ibintu bakubwira hari ibintu bivugwa risk itangwa n'Imana sivyo no kuba barabatumyeko bijya n'Imana rero yavyanditse ati iki gihe Mona azogenda iki gihe Bifesa azogenda igihe Esad bazogenda iki gihe Inda azogenda n'abataragenda bazogenda sivyo nabo nyene nibihebure ni gihe cyabo rero hazogera ikindi gihe babandi batuma kibiteramo batuma ko abartiste bo mu Burundi babe baravuye ku mwanya haraza abandi bashaka kuza barategura ibiteramo cyo ni bisanzwe mbega akantu koko gatoya kantu sinivya ngomba ko ndakabaza mugabo cyakame kumuco kumbure wawe ukazi kundusha hari ukuntu ibiteramo abantu babitegura umengo bama batora babandi nyene
okay tiva urabibona noneho umuntu bagenda umengo ni babandi bonye kandi mu Burundi abandi ba artiste benshi bashoboye wibaze uko biva ko kibakoresha gatumba ni gatumba bakoresha ikimenyane imeze gute novuga yuko kugira ngo ninde ugarukana wa muririmbyi nyene nuko wabona yuko yaragukoreye igiteramo cya mbere urunguka ukeneye gusubira kumwungukamwo kandi uwo mwanya ari update gusumba uwo wundi kabisa je ndibaza nicyo ntabwo gatumba merci sana muri make yeah yuri muri business muri business yeah na karongo banangi hari abantu benshi badandaza irengarenga sivyo canke intore canke itomati aho mvuze ibintu bibora bishaya canke ibintu vyuma intore zo ntizipfa kubora bisanzwe reka mfatire kwivuka n'itomati sivyo iyo urutomati rwashaye rukabenja cyane ruca rubora urabitahura iyo ivoka yaciye ku zuba cyane ivoka imaze guca ku zuba cyane iroroha no gushaya mu nyuma ikabora sibyo rero uri muri business bishaka kuguma uzana ca kintu kiguma kimeze neza ugumuzana ivoka ishasha sibyo nibozana umuririmbyi yaraboze bamugarukana kubera baguma babona yuko aguma yiyuburura aguma nivo yiwe uko umwaka ugenda iriyongera hagusubira inyuma bavuga yuko nka Bface kuva tumumenya nivo yiwe ntiyasubiye inyuma ahubwo itera iduga niko bimeze kabisa nuko emisoro iki tumaze imisi mu ibihe tubona ko ama content y'aba artiste asa na yari down bivanye n'ama content y'aba prophet ndavuga aba bagiye baravuga ibitangaza bigiye bitandukanye mbere bituma n'abantu benshi bo muri industry bavyinjiramo bagiye mu bintu by'aba prophet urumva sinibaze ko biri kumwe industry n'ibintu by'ijambo ry'Imana nibaze ko biri icyambere bijya bintu gatoyi ubona gute biba biri mu byatumye ama content y'uri mu minsi azingama canke imeze gute kuko nk'abantu benshi bashaka umwanya wotaye mu kumviza ivyo muri industry baba bari kumviza ivyo Modeste yavuze cyangwa prophetic kadaka ndabwira ikintu navuga yuko imyemerere ifise umwanya munini gusumba umuziki uravyemera ibintu by'amasengero ego Pentecote abayisilamu abakatolika bifise uruhara mu mitwe y'abantu runini gusumba umuziki ego kuko na wa muririmbyi abari mu Islamu na wa muririmbyi abari mu Katolika na wa muririmbyi abari mu Kizwa ego rero mu gihe haje content ijyanye n'ibintu by'amasengero abantu ca bavyibaza ko cyane ikindi kintu novuga yuko aba ba prophet bareke kutabona aba escrow bareke kutubesha avyumva prophet n'aba escrow bubu umu prophet singombwa yerekane uza kuri rezo sosio ukora iki ukuri dandaza ego ugomba tukugure nkuru muririmbyi ugomba turagutumira mu biterabo sinumukinyi wa football sivyo sinumu influencer sinumu MC siniki none ugomba kuza ku marezo sosio gukora iki ahubwo bariko bakaya ama content kugira bamenyekane so ati bagomba gutegura amacano yabo cyangwa usange abayivyungu navyo tuzi cyangwa usange bafite amati novuga yuko amacano yabo ya YouTube bagomba kuduza amacano kabisa ubundi bwabo n'aba escrow ngo musi kana kandi hazopfungura umusazi wewe uri Imana je nabyo byo vuga ngo kuvugishwa nibibaho oya mbe musi bivuga ko Rovent hatazopfa umuntu bijya je ntari byo byarashitseyo bijya byarashitseho mugabo je sinigeze ndavyitaho hari ikintu kiba ugacucima valere bijya byari ibintu ku ruhande rwanje ata valere bifise kabisa kuko kimbura umuntu umwemeramana hari ibintu bitatu Imana yahishije abantu ego ibintu bitatu ikihe niki icyambere uno munsi uriko ntuzi mu isahiza ikintu kizakubako cyo ni ikintu cyambere Imana yahishije abantu ego ntuzi umunsi wowe uzovukirako nani kubera iki nk'iyo umuvyeyi bungenze inda
bamubwira ngo mu kuvyara uzokura kindwi canke wongere kindwi canke ukure kindwi zibiri canke wongere kindwi zibiri kubera iki babiprofena uko ntibazi n'ivyuma by'abazungu ntibizi neza ngo umuntu azovuka ejo uravyemera ivyo ego cyo ni ikintu Imana yahishije Imana abantu umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa ego sivyo ni habyo bakubwira ngo umunsi umuhero uzobera ivyo ni ibintu Imana yahishije canke ngo ikintu umuntu azovamwo future y'umuntu ivyo ni ibintu Imana yagira ahisha abantu ushobora kuza ukambwira ngo muri kazoza kawe ndabona yuko uzotunga we reka kumpenda ntunyoshe uzomusirimu mu boss aba bari muri aba profete bari muri babantu bariko batuma igihugu kidatera imbere yambona kazoza y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere bariko baravyica bariko bica abantu babo mu mutwe kandi umenye yuko amadini ashatse arica ashatse agakiza rero aba profete tunabasabe bareke guhuvya abajene bareke guhuvya abantu bafise vision zabo bafise vision z'igihugu bareke abantu muri rusange mwese bikorere kuko uri kumbwira yuko ngo je nta muntu azopfa we nturi Imana kandi ntimuntu avugana cyo ndanacemeza neza bakubwira ko no muntu umwe azi Imana umuntu yavuganye n'Imana akumva ijwi y'Imana ni Mose gusa na Yesu ntiyavugana n'Imana urumva ko biba bigoye how are it wo kugira president ni cyo kintu wakora aba prophet ni kiye kintu wumva wakora aba prophet bivanye n'ivyo bakora shaye bavuga bangize president someye kumva aba prophet batangisha cya 10 mugasho mugasho no mubanye undembo nyinshi reka ndagwakaroka hafi bro mu Rwanda abantu bace bavyita gute bampinyuza mu Rwanda nta byo prophet byo kugenda urigisha Kagame yarabikuye gufasha bishagufunga ngabo ndi babikuye byo ari fresh byo bari fresh byo burya ubu hariko haza abantu bigira bro umu prophet afite dread n'umusani yambari kargondake bro umu prophet yambaye hariho ibirato nzobibereka ikindi content tuzokora wambaye shingo ndefu jiwa sivyo wambaye ipantaro isanzaye umusani wambaye ishanete bro mu prophet afite ukuntu yitwara hari abantu batubwira ngo bavuga ngo kubera ko twaje mu bintu by'Imana aho nanye naho nza mu bintu bya entertainment n'ibiki Imana n'ikindi kintu ntituri kure yavyo babereka gufyena atani Imana hari ikintu bavuga ati gutega sha hari ikintu bavuga ufite kubijyanye n'Imana Imana ntigererana oya sivyo rero uri kurigereranya n'Imana ni nk'ibi biko biba kuri Modeste n'abandi bizoba bako dati Imana bro Imana n'ikindi urumva Imana nta n'ikintu na kimwe mu isi no mu ijuru kiriho bayigereranya je nibi bavuga ngo turemwe mu ishusho y'Imana ntavyo nemera kubera nemera Imana ntigereranwa basi je mumenyereye yiwanje je ndamusiramu barantunga abantu ntitwemera kumwe ego je ndamusiramu ego jewe kwikote y'idini giwacu Imana harani ivuga ati lam yalide wala yulade Imana ntiyavyawe kandi ntiyavyawe kandi ntiyavyaye wala yakullahu kufuwan ahad kandi nta kintu na kimwe Imana isa naco mu isi no mu ijuru urabitahura tureka kugeranya umvirize ni bimwe bifese yaririmba ukeneye kuba umusani ushaka kuba novuga yuko umupasteri cyangwa umupatiri cyangwa umushehe mu mushe c'est tout apana gufata umusani umupasteri umuki no kabisa imigeri 5 nticereka kora ikintu kimwe bimo karateka wewe wemera kuzoja mu muriro wemere kuja mu muriro c'est tout ni wemera kuja mu ijuru wemere kuja mu ijuru c'est tout urabitahura kabisa rero ibi bintu by'aba Modeste nabande biriko biravuzya abantu cyane biriko biravuzya abantu niyo mpamvu Chimamanda abagwanya hageze ko simbizi yaramwambaye simbizi ni content arondera
content None. cyangwa bamuhaye ivyunguka simbizi ni content urondera reka nakumve muta ya jewe arazanya ataki tuzokwataka simbizi bino bisi bakunda ama content ahubwo yasaze ahubwo naze azona bamara oya niyoshkiye izi ko muza muravuga ngo simbizi yarazimye Javre aho tivu simbizi ngo mu minsi heze yakurikirana siwe simbizi wowe ushaka uzompinyuza mani yararongoye sino bro gusubira inyuma no gutera imbere ntibisigura ko ahubwo urongoye utera imbere urongoye ntusubira inyuma no mu buzima busanzwe bakubwira turongoye risk Imana yohaye umugore wawe ica mu maboko yiwawe rero hajya ahubwo byociye byiyongera gusumba cyangwa kavumbi ka Kongo karamuheranye kimba akoresha inganga yaraheze nasubire kwa rumenya aho yari yaragiye urishire je nzoye mubaza kugira ngo content ndiko ndakora oya nani content ndiko ndakora ntayazobona neza cyane ahubwo reka tubandanye n'ivyacuke nuko ufise abagenzi bawe ndabizi ko muri abagenzi bari pro cyane ndavuga Billman Boys ndavuga Kiriko Aki na Double J once again umva manze ndavyikureko sindi proshe na Billman Boy ndi proshe n'abaririmbyi bose b'abarundi gusa nabone muri proshe bivanye n'akazi nkora ego ariko twarakubonye muri kwepa ndamumenyesha makuru barandishe ndamumenyesha makuru nundi murazoshaka ko nza muri video yiwazondiha sivyo nta vya proshe ngaho ni business kabisa ndi journaliste nkoreganiro cy'umuziki ndabamamariza ibintu byabo niyo mpamvu ari ngombwa uri n'umudanse oya budanse warabirengeye oya ndatamba ntamba ndi mu kabari utambuye mu kabari kabyiniro waborewe oya nta n'inzoganwa nta nzoganwa ego nta bintu by'ibiyarura mutwe no cyangwa ndabizi yuko abantu banzi bombera isura bani guheza kirere oya hamwe Imana imfashe nzokwamenya ubundi yo kumezagira Imana ukivyuka ufise amagara kuyiye ukavyuka ukomeye Imana ibiguhezagiye kiba giheze ibikubwiye ati nawe ipambanira urondera ijuru n'umuriro ko byose birarondera kandi si fresh umuriro nawo hari meni tubandanye umuriro nawo hari umuriro ego si urabandanye urasambanya abakobwa b'abandi ubandanye ukora ibintu Imana yanka urabivuze kuri kamera kandi ndaza kugaca ntugira ikibazo aho ugaciriki ubu ntihanije n'abantu banje batakatabyongora man ugaciriki kubera kamenye ni si fresh nanje ugakuyemwe no kwataka uzonyataka nuko tubandanye uzomumeze nk'uraho ntavuze umu producer azara kuramo amajwi y'abantu ni Joel nawe mvuze ni umwe abasore batatse DJ Pole umutamu muri jendi muri music y'u Burundi sibo bamwatatse banza iryo jambo koresheje ukosora reka ndabikosora niwe yabatatse vuga ati DJ Pole yatatse abariri yatatse Double J yatatse Billman Boy ko kiri ku ntabirimo naho agenda aramushiramo mu bintu kiri ku yaratatse umuhungu wiwe MB Chris ntiyamwatatse urayazi byaragiye hanze okay kugira ngo atere ikidaje urazi jambo yabwiye kireko mu bintu byose umushwane mugiriki ntumutuke ku muvyeyi yamurije nyina muri make none mwurije nyoko nkubu ndakurije nyoko wawe mama wawe yarapfuye burya wowe ufise n'imbugita niho usanga bayinze oya none bandamuriye nose ibintu igitutsi hari abantu bivanye na comportement zabo hari ibitutsi uwo mutuka akabifata ibisanzwe n'ibindi bitutsi bica bimwibutsa ibintu byinshi bitari ngombwa ko yibuka twe tubitahura abantu twaciye mu buzima bumwe kabisa biratahuritse man nuko ivurugu iradutse hagati ya DJ Pole na Double J once again nivuye ku ndirimbo bakora sino kwirarana na Chameleone kuva mu Buganda meze gute kumbura ashobora kuba ufite byinshi yizi ko n'ingene vyagiye biragenda James byinshi ndabizi ko natari byinshi cyane indirimbo yarakozwe 2022 indirimbo imara iminsi iri muri studio isohoka 2024 DJ Pole acatora indirimbo bari bamuhaye kuko bari bamuhaye deal bamubwira ati rero twebwe burya ko
Chameleone atujanye tudakoze video ataburyo twari bwaronke dufashe ushiremo imitahe muri video tubonane na Chameleone dukorane video igikorwa citirirwe gwawe yego sivyo niho baciye bamuha impuzu yabujya yijya ndirimbo ati yitware projet yego indirimbo yarakozwe barayimuha acashaka gukora novuga intuze yayikoze yashizemo ubupupe visualize akoze visualize ayikoze Berman Boy irayanga ndikumvuga ibivugwa yego sivyo yanswe acabona kuyipostinga ahubwo deja nibo bari kwitwarira DJ Pole kuba yapostinze indirimbo yabo ataruhusha yabasabye ucugaruka kuri mwe indirimbo mubwire ngo kubera iki indirimbo wayipostinze ataruhusha wasabye koma icambere okay haravuzwe ibintu byinshi byuko DJ Pole indirimbo ari gwiwe araja ku media menshi kuko byitwa hari ibintu byitwa gukubitira mu kavuyo yahengereye siho bari aciyaja ku media ko azi yuko atamwanya bazoronka yo kumwishyura Imana yabikoze akeza barakoranye ikiganiro na manager wa Jose Chameleone yavuze ijambo ati bwa mbere banza mu Burundi dukase yuko Poratani jana yashize muri projet yego abantu bakimenye projet siguyiwe projet ni yakiriku projet ni ya Double J canke ni ya Berman Boy muri rusangi nibaze ko bitaho aho apare yibyo Berman kikarafse n'indi ndirimbo yakoze nujya wundi mu artiste bari bazana na Jose Chameleone yabizi ko baje ari babiri nawe nirazo yitini ngo ni petit frère wiwe navyo nibuka sinzi nanone bukizina mu brother wiwe none nawe nyirazo chaza yitiri ikibazo je nama nibaza Sadbi barigeze ko Diamond barigeze ko indirimbo na Rori ruravyibuka ijya ndirimbo kandi yayikoze igihe yari yaje muri show mu Burundi kimbo vyibuka mugabo wari ukiri muto na generali sivyo none novuga yuko wazanye Diamond ko atacindi indirimbo yiyitirira ubwo indirimbo si yarorira yarori gushika uyu munsi ego urakoze cyane mani gohezage bisigura yuko DJ Pole ariko aragomba kungukira mu masore ba Berman Boy mu gihe bo batanze inguvu batanga n'umwanya n'uburyo batanga n'uburyo umva indirimbo nibo bayirishe muri studio nta nijana batanze baha Jose Chameleone nkuko management abivuga keretse yuko Jose Chameleone yabahaye support kubera ko yakunze Double J akunda no kuna composer akunda n'ijwi giyo sivyo kugeza yaho manager avuga ati je nta mafaranga igihumbi bamaye ayo mahera ntayo nzi bareke kubabesha indirimbo ni ya Double J nicemeza burya show barose yo muri Belgique bazokora ku munsi wa kangahe wa gatandatu tariki zibiri sivyo ni Jose Chameleone yayibarangiye warubizi oya urakoze okay nuko wavuze yuko Berman Boys yavuze ati Chameleone yaragiye tutakoranye video ariko turashaka umutugarukanire ushiremo amafaranga kugira dukorane video mugabo DJ Pole yarakoze ubwo bwenge arakora mu manyanga akagarukana Chameleone bakora iyo video kubera iki basi batomwubahira ico yakoze nyamba atamenyemo amafaranga afite uburyo wewe yabikozemo nko muri jeune hamara mugarukana kwitirira je iyo ndimbo numva bitari kose kubera bibazo yaramugarukanye no yagarutse gute inde Jose Chameleone bakoranye video gute bahuye gute bakorana video nta video bakoze oya ijya video sio ijya video ntarimo barigeze mubonamo ijya video ni nka visualizer ijya yasohotse kugira ngo abantu turiko turaraba ijya ndirimbo uri kuraba video yateranije ama video oya barayifashe muga ni visualizer nokagira ngo na visualizer zigoma zikoga ubu ni umenga ni video nyere zisanzwe kabisa iki Double J yaranatumenyesheje yuko bazova muri Belgique bakoze video yarabivugiye kuri radio Indundi Quartier deuxième chaîne mu kiganiro cyabo Indundi beba yitwa Indundi nde ikiganiro cyabo sinzi ukuntu cyitwa David Musa kimwe ni kwiya radio baramutelefone baramubaza aravuga ati
iyo ni visualizer tugomba dukore na video y'indirimbo hama ibijyanye nuko indirimbo kuba yarakuye kuri YouTube ndabizi ko izosubira ko vuba kuko bigenze uko baca batwara ivyemeza vyuko indirimbo ari gwabo bakabiha YouTube hama YouTube gacibasubiriza indirimbo kundi ahubwo Birman Boy nayo bikwiye guca yitwarira pole bakugara YouTube yiwe iya ndirimbo bakayikurako no DJ Pole ikindi naco vyaranaheze indirimbo butwara amenye katari ya DJ Pole kabisa ko icemeza we yavuga manager ngo kuko umumvirize ahantu amanyanga yarari je nayo navyumvise ubwa mbere mu audio yagiye aratanga yavuze ati indirimbo nibagije ko ari gwanje ndatanga igihumbi kuri manager wa Jose Chameleone c'amadolari c'idolari mugabo novuga Jose Chameleone atavyazi na Double J the Bad Boy Killer atavyazi bisigura ko Kimba ari collabo yari yaguze yari gucaza kanariha Double J hama kaza muri collabo novuga yande ya DJ Paul ikindi kubera ki intro yakoze Jose Chameleone ntavugemwo DJ Paul kandi mu zindi ndirimbo zose za DJ Paul iryo jambo rigaruka rero bivuga yuko DJ Paul cyambere karacyafuza arikasubiza inyuma abana b'igihugu arikasubiza inyuma umuziki w'u Burundi kuko ibi bintu ntibibaye kuri Double J gusa murabizi ko no kuri Meddy na Sadbi vyabaye bigaragara ko uyu ntiyaje mu guteza imbere umuziki w'u Burundi ahubwo arikarawusubiza inyuma c'est tout jeune ko ndabibona kuba yigamwe ivyunguka ikindi naco arika create ama content kugira avuga DJ Pole akiriya ama content kugira avuga nuko inyuma ya byinshi cyagiye biravugwa kwiyosije nyine ya Birman Boys na DJ Pole baravuze yuko Birman Boys idashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi kubera baca bashikira mu gasho ni wabo gute mu gihugu cy'u Burundi ni wabo ahubwo Pole ni Pole ubugira umurundi n'umurundi Pole Pole z'umurundi n'imigana arazi kwishindi n'umurundi original ni kavyabe ni ngaha mu Burundi haza novuga umutranje aje mu Burundi mukoronka karanga muntu n'ihindi bimo bayironse ntabaye umurundi abaye umurundi mugabo Pole z'umurundi ahubwo Pole sinzi gusa kimwe coco yewe ni wabizi kimwe coco yahora ateza imbere umuziki w'u Burundi mugari karawusubiza inyuma cyane ubu reka chake ngaruke kuri MB Data yaramutwa urezi ko imbuga ziwe yari yarazitwaye mu nyuma YouTube irazigarukana irazisubiza MB Data kubera iki YouTube yazigarukanye izisubiza MB Data ni kubera Pole ari umunyamanyanga bro je naco dupfa nta nico turahurirako arabizi nawe nyene ntangira ntananzi ntitunazinanye naho twaba tuzinanye ashobora kuba anyumva uko nyene nanjye ndamwumva DJ Pole mugaje ndamuzi ndamaze no kumubona no kumuramutsa ndamaze kumuramutsa mugabo kimwe Paul ko rasubiza inyuma umuziki w'u Burundi kabisa ehewe kubuzana abartiste bakomeye mu gihugu cy'u Burundi nibisigura ko cyo cinyiza bene igihugu twe turi bene igihugu kiri kunimwe ni igihugu Double J nimwe ni igihugu MB Data nimwe ni igihugu tureke swate tureke nabo urabizi ko novuga yuko na Dramati burya yasubiye inyuma kubera DJ Pole barashwanye baracanamwe tubona Peter asubiye inyuma bitunguranye cyari yafatishije raba iyaguma kuri level Dramati yasanzwe uba bageze Bro biramba ahubwo mbere ico kibazo kisheke nambabaza cyane urababaye cyane twirangiriza igani cacu mugava yuko turangiza ikiganiro ubushize twakoranye ikiganiro uravuga ibintu bigiye bitandukanye ndetse uranavuga yuko ba Alvin Smith uravuga yuko ari imbwa mu Kirundi guys abantu bavyakiriye nabi twumva mumve ko mwavyakiriye nabi ariko nambara kugira abaho umuco kuri ivyo kumbure ari abantu bagufasha ukundi bagufasha ukutari baravuga amajambo menshi agiye atandukanye kumbura ama commentaire warayasomye n'ibindi byinshi cyane dushaka uduha umuco novuga yuko kijya kiganiro niho indirimbo shaka kumera nk'abandi yari gisohoka niho yari kira tradinga indirimbo yari ku mwanya ari ku rundi rwego bijyana bikoze kugira ngo
indirimbo burya urashobora gupromotinga umuririmbyi utamuvuze neza Yes. ukamuvuga nabi kugira ngo ahubwo bace bajya no kuyiraba batari bwayirabe DJ Fernand nyuma ya hajya twarahuriye Igitega yavuze ati bro ibintu wavuze mu byo wavuze je ndamuvuga uko yambwiye ibyo wavuze byose ntaco bimbwiye kumvuga nabi kugira iki gusa ki hari akantu kambabaje gucishamwe mama wanje kimambwiye ati sorry kimba byarakubabaje birahera Je Fernando n'umugenzi kabisa tureke n'umugenzi ni show ya weekend tuzoba turi kumwe nije nzoba ndi mu MC wiwe urumva yuko twe tuba duke nuvuga yuko aba artiste ntanzigo tugira aba artiste ntanzigo tugira mugabo nuvuga reka ngaruke kuri Pole nk'impanuro ndayerekeza kuri Pole DJ Pole turakubaha cyane yes DJ Pole nuvuga yuko uri umupapa umaze igihe kinini muri industry entertainment y'umuziki ndundi warayiteje imbere wanayisubiza inyuma yakoze bibiri sivyo yarayiteje imbere urumva ivyo yakoze byaniwe n'ibyo hari ibintu byitwa kubaka inzu umaze kuyiheza wacusubira ukayibomora yarubatse inzu arongera arayibomora ariko arayibomora ubu rero nivyo yubatse ariko aravyibomora ariko yisamburira ko nk'impene mu kirundi ciza yes DJ Pole ni nk'impanuro nanjye ndaguhaye je ndi umujournaliste yes je nahubwiye je sindi big man boy jewe mvuga ibiriko biraba bivanye na resultat ndiko ndaraba nshobora gushikiriza abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange kuko abarundi turi bijuju abarundi turakanura turanabo ni DJ Pole afisa amajambo atari mbabarira amatwi yagiye akoresha ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye ataryoheye abantu ugiye kuraba mu makomantere bamuvuga nabi kugeza yaho batangura kumwitirira amazina y'undi muntu navuze nawe uzoje mu makomantere uzabibona ego sivyo bigaragara ko si ibintu byiza si ibintu by'umuntu yiyubasha afise umuryango ushobora kuja kuri rezo zose ukavuga amajambo mabi nkajya gushikaho kikwimubaza ku mutima akaja kumugwa avuga ati bro ntuzobwira umuntu ngo ntanderagira wowe utamureze urabitahura ntubuzi hasro yaciyemwo gusa yagutaye kwindero ashobora kubibona ko atayafise kandi utamureze novuga ati Double J kiri kwarindira yamutaye mu baririmbyi twari dufise batavuga burya Double J ntarimo ego mu baririmbyi atabintu by'imishwano bagira burya Double J nta urimo kabisa mu baririmbyi b'indero ndisire certain ko umuririmbyi Double J the bad boy killer arimo kabisa nuko mbere ko turangiza iganiro je ndafise akabazo kamwe gusa shaka ko turangiriza ko ubundi jewe sinca ku ruhande simvuga ngo canka uriya nta nkunzi mu kazi nta nkunzi okay turasaba kuri avuga yuko DJ Fernando kumbure we mwarakoranye ikibazo bashobora kubukizi yuko atamenye imbere agira ayafise arayo bamutereye bimeze gute haje DJ Fernando ntamenye afise bimeze gute uri umusiramu vugisha ukuri DJ Fernando yahora atamba muri club Cartier abagumya banga y'Igitega urabizi ko hariho zibiri hari Bujumbura ni Igitega mugabo ijya n'intuze ni siege yabo nuvuga yuko yarigeze kugira accident kubona accident ego aragwa yagwiriye imbere rero nuvuga yuko ari amenyo y'imbere mu Kirundi ugomba kuvuga ari amenyo y'imbere hari amenyo y'imbere yagize ikibazo ariko turabona harimo amenyo barayasubije uzogenda umubazi ushobora umubaza ati warayasubije ko jembo narimo kandi uri kurambwira ko atayari hari amenyo y'imbere nigeze mvuga ni wabivuga kandi nta narimwe ryapfunitse uragenda umubaza ati DJ Fernando we DJ Fernando uzomushira umusigati cyumwe ati DJ Fernando toro dusangira umusigati urabe kanzo wundi naramusigati kabisa reka ndagushimire cyane MC White twabanye neza mu biganiro twavuze byinshi umuntu ashobora gufatira akumva byinshi akatahura byinshi tugushimire cyane nanje reka ndagushimire nshimira Kamo TV mwongeye kunyiyumvirako nongera nanje ndanatumira reka nagiye sije no ahera nanje ndi CEO w'ikinyamakuru Talentino TV sindatangura no guposta mu biganiro ndabifise ama content narayakoze umisi nzotangura kuyaba nimuje kuri YouTube cyane wandika mu ndome nkuru Talentino
TV online ukibibona vyoroshe ugiye kuri page ya Facebook ugiye kuri Facebook uja wandika Talentino TV ukibona page ya Talentino kivuga cugira subscribe jeme comment na partage ugapartage mu bantu kugira ngo nzotangure mbone inguvu ziwanyu murabizi yuko atamwebwe ntatwe twe tuhari kubera mwebwe namwe muhari kubera twe murakoze cyane kabisa muri bihe byiza abanyabujumbura igihugu muri rusange isi yose muri rusange ndabizi ko ibi bintu dukora bishika kure bizunguruka n'utumva ururimi rwacu mugabo ndabizi ko ikiganiro arakibona ndabwiye ati ndabakunda cyane aho utaha kabisa ngo bisanzwe ndongeye kubasaba mu making subscribe kwa mutarabikora mugere na commentaire ku kintu mushaka tuzobakorera kumbure ibintu bizogenda uko mushaka by the way ibintu kuma tubaye ibintu meze neza deja turi mu mpera z'umwaka tuza kubaha good vibe ibintu bitesa sana yes yari Kodi Mr Black kuri micro ya mbere imbere ya kamera naho twari kumwe na MC White from GTG I love you so much.